bakunzi ba Nema Gospel TV turabaramukije mu munezero n'imitwengatwenge byinshi twiyumva neza gusubira guhana namwe muri kino kiganiro. Amajambo ni menshi yo kuvuga ariko Bibiliya dusaba rimwe rice riza ubunyene ahi dusaba ngo tunezerwe buri gihe ikanabisubiramo ngo ndabisubiyemo kandi ni munezero. Bivuze ngo umunezero wacu nuwo kuzura ibihe byose, byaba ibihe byiza byaba nibihe bibi tukanezerwa. Ariko none tweko turi mu bihe byiza twabazwa n'iki, nico gituma twuzi umunezero. Nanaje rero turabahaye ikaze muri kino kiganiro ni Godi. Episode ni ya 12. Bashasha murahari, umutumire yongera bidondora. Murakoze cyane. Amazina ni Harerimana Aime Casimir. Nkaba nongeye gushimira Imana kongera kubana namwe muri kiganiro kigira 12 ca Godip. Yego. Natwe turaguhaye ikaze kandi murakoze. Abadukurikiranye tubabwire ko kenshi kandi inyigisho zitandukanye haba ku bijanye n'ijambo ry'Imana canke mu bijanye na leadership. Hari ico mbeshe ntimubeshe niko bimeze. Izo nyigisho tugenda tuzitanga ku bantu batandukanye, na cane ko kugira ngo ube umurongozi mwiza, umurongozi w'abandi, tegerezwa kubanza kuba umurongozi wa wewe ubwawe. Gashobora kumenya kurongora ingeso zawe, imico yawe, imibereho yawe, ntuzoshobora kurongora n'inzu yawe. Ivyo rero murumva ko ari ikindi cigwa, ariko ubu twagomba tubandanye twinjira mu mizi muri iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Mana turagushimiye kuri wera kandi uwo kwizigirwa, uduhaye igihe ciza kugira ngo tubwire abantu ivyanditswe muri iki gitabo c'ivyahishuwe, bisigura ko ari ibintu bitanyegejwe, ni ibintu umuntu wese ashobora gutahura. Kandi jambo ryawe ryatweretse ko hari imihezagiro myinshi ku bantu basoma amajambo ari muri kino gitabo no ku bantu bumva. None rero hezagira umuntu wese ariko aratwumviriza, umuntu wese asoma amajambo ari muri kino gitabo, umuhezagiro wa mushike ko kwabisezeranye ku bwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Muri iki kiganiro ca 12 cyo muri iki gitabo c'ivyahishuwe Yohana tugeze ko turaba ishengero rya Laodikiya. Ariko imbere yaho twabonye ishengero rya Philadelphia. Twarabonye ibitari bike muri ishengero rya Philadelphia. Twarabonye abantu Imana yakoresheje kugira ngo habeho impinduka nyinshi, ubutumwa bwashoboye gushika ahantu henshi kw'isi ikoresheje abantu muri iki gihe. Kandi twarabonye ko abantu bihangana bakihangana bo muri iki gihe bari bafite isezerano ko Imana izobandika ko amazina kandi ata muntu ayazi. Ariko twabonye kandi ko rizoba ari izina rifitaniye isano n'imigenderanire yawe ufitaniye n'Imana. Ubu rero tugomba kwinjira mu ishengero rigirindwi. Muri iri shengero rigirindwi nk'uko twabibonye ko ari bihe ishengero ryagiye ricamwe guhera ku kuduzwa mu ijuru kwa Yesu no kugera ku kugaruka kwiwe. Yesu yaratanze iyi shusho kugira ngo abantu bashobore kuyiraba, bayifatireko, bamenye ibihishengero ryagiye ricamwo n'ivyo rizocamwo kugeza Yesu Kristo agarutse. Aha rero muri kicete candikiwe ishengero rya Laodikiya tubibona uhereye mu gice ca 3 c'iki gitabo c'ivyahishuwe Yohana, uhereye ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 22. Intangamarara rero yaco
icete c'ishengero ry'Ilawodikiya cerekana uko ishengero riri hagati y'ikiringo c'igihumbi n'amajana 9 no kugeza Yesu Kristo agarutse. Inyuma y'ivuka rya Kristo gushika kwinyakugwa nivyo tuzobona ro muri iki gitabo. Igisagara ca Lawodikiya cari kiri hafi ku birometero 75 ahaherera mu buraruko bwa Philadelphia mu kiyaya c'uruzi Likusi hafi Kolosayi ni Hierapolis. Ubu rero tuje ku kiringo ca nyuma muri kahise k'ishengero. Mu gice ca mbere ni ca kabiri ni ca gatatu twerekanye kahise ishengero kuva mu ntango ryaryo aho ryari uko Kristo yashaka ko riba rimeze, aho hakaba hari mu gihe c'ishengero co guhamwa. Ubugira kabiri mu gihe ishengero na leta vyari bifatanye rigaca rigira ububasha ku isi. Twarabonye yuko iki gihe ata muntu numwe yashobora kuronka akazi mu gihugu atemewe n'abarongozi b'ishengero. Ubugira gatatu tubonamwo igihe c'ihindurwa ry'ishengero n'igihe c'abamisiyoneri, aho Imana yuguruye ishengero inzugi rigakwiza ubutumwa ku isi. Ubugira kane rero naho tubona iki mu minsi ya nyuma y'ishengero imbere y'inyakugwa ry'ishengero. Igisagara c'Ilawodikiya carurangiranwa kubw'ibintu bitatu bikuru bikuru cari cisangije. Ubwa mbere cari igisagara kirimwo ibanki nini n'ubucuruzi, kikarangwa n'ubutunzi bwari muri ico gisagara. Ubwa kabiri cari igisagara kinini c'ubuvuzi, carimwo ibitaro bikomeye vyari bizwi cane muri ico gihugu. Umuti w'amavuta wavura amaso wahingurirwa muri ico gisagara kandi wamenyekana hirya no hino ku isi. Uwo muti wasigwa ku bigohe vy'amaso, bikaba bizi ko izi ndwara z'amaso nyinshi zaca zikira ku muntu bawusize. Hariho n'ishure ry'ubuvuzi ryari aho nyene. Ubwa gatatu Lawodikiya cari igisagara c'impuzu rurangiranwa, impuzu z'inyuzi nziza zakoregwaho. Impuzu zava Lawodikiya zari zihinguwe mu nyuzi, zari ziteye igomwe kandi ziteye amagagwe adasanzwe. Mu ncamake ivyo nivyo bintu vyaranga iki gisagara citwa Lawodikiya. Cari igisagara c'ubudandaji muri ico gihe muri Aziya ntoyi. Umurongo wa 14 no tugira dutanguze iki gice havuga ngo wandikire umumarayika w'ishengero ry'Ilawodikiya. W'igice ca gatatu twabonye ko ari guhera ku gice ca 14 igice ca gatatu n'umurongo wa 14 kugeza ku murongo wa 22. Havuga ngo wandikire umumarayika w'ishengero ry'Ilawodikiya utuwitwa amen, icabo naco kwizigirwa kandi c'ukuri, inkomoko y'ivyaremwe n'Imana. Aravuga ibi: ishengero ry'Ilawodikiya canke mu kigiriki ry'abanyalawodikiya. Aha nagomba mvuge akantu gato no kuri aya mashengero. Iyo tubonye ngo ishengero ry'Philadelphia, ishengero ry'Isarudi, ishengero ry'Simurna, iri shengero nta mazina ryari rifise. Iri shengero rya mbere, ariko amazina ryaronka yaba yitirirwa ibisagara ryaba ririmwo. Kubera ko murazi neza ko Yesu nta muntu numwe yovuga ishengero yasengeramo ingene ryitwa. Ishengero intumwa zasengeramwo nta muntu numwe yoshobora kurivuga.
ariko amazina y'amashengero abaho kubera systeme y'ubutegetsi y'intwaro kugira ngo ashobore kuyidantivya ashobore kuyarogistra. Nico gituma umuririmbyi yuzuye mpwemu yera aririmba ngo ishengero ry'Imana ni rimwe mu mahanga yose, ni ishengero ry'abantu bihanye ibyaha, ni ishengero ry'abantu bakiriye Yesu. Iryo nta muntu ashobora kuridetekta ngo arisesangure ngo aribone. Iryo rizwi na Yesu Kristo. Na ibindi by'amazina no kugira ngo habeho ama-identification, habeho ubutandukane, nibwo buca butandukanywa n'imico. Ishengero ry'Imana Laodikia rero canke ishengero ry'abanyalaudikia ni jambo rigizwe n'ibice bibiri. Icambere ni jambo ririmo rivuga Laos, bisobanura abanyagihugu. Ijambo rigira kabiri ni jambo cane cane mu buryo bw'abantu bakoraniye hamwe. Iri jambo rero Laos risigura abanyagihugu bakoraniye hamwe. Ica kabiri ni Dakao, bisobanura guca urubanza. Bityo ijambo Laodikia likaba risobanura ngo abantu baca imanza. Imana ishimwe. Ishengero ry'Laodikia ryari ishengero ritwawe n'abantu ariko atari umwami Yesu Kristo nk'uko bigaragara mu murongo wa 20 uko tuza kuwubona. Uwita canke uwitwa Amen aravuga ibi: n'ubu nyene iri jambo riko mu ndondoro ya Yohana isobanuro ivy'umwami Yesu yazutse. Ijambo Amen risobanura ngo nibibe uko nyene, uko aba ariko biba. Muri Yesaya 65 umurongo wa 16 Imana yiyita Imana y'ukuri, yitwa Imana y'ukuri. Ijambo ukuri niryo mu Giheburayo risobanura ngo Amen. Bisigura rero Yesu ariko abwira Yohana amubwira ati ni jewe kuri. Imana ishimwe, kuko Yohana avuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Icabona cyo kwizigirwa kandi c'ukuri. Yesu rero sukuri gusa, ariko ni n'icabona cyo kwizigirwa. Murazi ko ivyabona vyinshi barashobora kubiherera umuntu, bakamuhera agashobora kurementanya ikintu kitarico, agashobora kwagiriza umuntu ivyo atakoze kandi akabimwemeza imbere y'ikombe ry'abantu kandi azi neza yuko ivyo avuga atari ivyo. Ariko Yesu aratandukanye nabo kuko we ni cabona c'ukuri. Ivyo Yesu avuga n'ukuri, ivyo ashingira intahe n'ukuri, kuko ubwa mbere niwe kuri kandi akongera akaba icabona c'ukuri. Uwo ari ukuri ni mu sobanuro, ni nawe wenyene ari cabona co kwizigirwa, nk'uko tubona muri Tito 1 n'umurongo wa 2 no mu cete candikiwe Abaheburayo 6 n'umurongo wa 18. Inkomoko y'ivyaremwe n'Imana. Ngaha turabona hariho inyigisho z'ibinyoma zakwiragizwa mw'ishengero ivyuko Yesu atari Imana ariko ko yaremwe n'Imana. Uyu yabonetse ari kiremwa c'Imana kiruta ibindi. Ijambo inkomoko mu Kigiriki ni arshe kandi risobanura isoko. Yesu rero ntiyabaye umuntu w'ikiremwa ca mbere, ahubwo niwe soko, ni inkomoko. Aho ibintu vyose vyaremewe niho bituruka, ni muri Yesu Kristo. Niyo mpamvu abantu bavuga ngo Yesu si Imana, izo nyigisho n'ubu zararandiriye.
zarabandanije, ariko turaza kubibona ingene mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya yamubonye akabona n'ubumana bwiwe. Nk'uko rero dusoma muri Yohana igice ca mbere n'umurongo wa mbere gushika ku murongo wa gatatu, havuga ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, kandi ngo ibintu byose byaremwe nawe. Birumvikana rero Yesu si kiremwa gisanzwe, kuko we niwe nkomoko, niwe soko y'ibintu, niwe soko y'abantu, kuko byaremwe nawe. Nkuko tubibona umuntu yamyeho ntiyaremwe ridashika ngo ribiri kwiye. Mu majambo make, kubera ko uko yihishuye mu bantu akambara ishusho y'umuntu, akemera guca mu nzira umuntu acamwo, akavuka ari umwana w'uruyoya nk'uko tubona abandi bana bose bavuka, naho we yari gitangaza kuko atavutse biciye mu kwipfuza k'umugabo, ariko yavutse mu nzira zishimwe n'Imana kugira ngo ashobore kutwegera. Urabizi igihe kimwe Imana yabwiye Abisirayeli, Abisirayeli babwiye Musa bati, Musa wewe wamuduhenda, wamutubwira ngo waduze, ngo wavuganye n'Imana, ngo wabonanye n'Imana. Ati no, turagomba natwe iyo Mana tuzoyibone. Musa Imana aramubwira ati babwire bitegure bazoze duhure. Bamaze kwitegura, bagitangura kuduga umusozi, ntibari bwanawegere, kuko Imana iteye ubwoba. Imana ntipfa kwegerwa n'umuntu uko ashatse, atari umuntu aciye muri Kristo Yesu, uw'Imana yaduhaye kugira ngo ducemwo, dushobore kwegera Imana, dushobore gushika muri vya birimba, kugira ngo dushobore gushika aho Imana iri. Imana irateye ubwoba, babonye umuriro, babona umwotsi, bumva imituragaro, abantu bose baratinya. Babwira Musa ati, Musa twebwe turasubiye inyuma, uzohora ugenda uhereye ubu ivyo uzotubwira Imana izoba yakubwiye tuzovyemera. Yesu ntiyari gushobora kuza n'icubahiro ciwe, nico gituma yaje ari Emmanuel, Imana mu bantu, aciye bugufi cyane kugira ngo ashobore kutwegera. Niyo mpamvu abonekana nk'uko umenga yaje ari nk'ikiremwa kimeze nk'ibindi biremwa, kuko Yesu yaje ari umuntu 100%, kandi ari Imana 100%. Abikolosayi 1:15 gushika ku murongo wa 18, n'icete cyandikiwe Abaheburayo 1:2. Umurongo wa 15 uvuga ngo, ndazi ibikorwa vyawe yuko udakonje kandi ntubire, icompa ugakonja canke ukabira. Ndazi ibikorwa vyawe. Ijambo ndazi mu Kigiriki twarabonye ko risigura ari jambo rivuga ngo oida, rikaba risobanura kumenya neza, udakekeranya, kumenya mu buryo bunonosoye, atakintu urinze kubaririkiza. Yuko udakonje kandi ntubire. Ijambo gukonja mu Kigiriki ni psuchos, risobanura kuduga mu bukonje. Biragara ko ishengero ry'Ilawodikiya ryigeze igihe kimwe kuba mu muriro w'ivya Yesu. Ijambo gushuha mu Kigiriki ni zestos, risobanura kongereza ubushuhe. Ishengero ry'Ilawodikiya ntiryari riko rirongereza ubushuhe, na ndetse ntiryari riko rirongereza ubukonje, mu buryo tuvuga ko ryari ishengero ripfuye. Twibukanye ko ishengero rya Lawodikiya risigura iki gihe cacu turimwo, uhereye mu 1900 aho abahinga babiharura kugeza mu gihe c'ukunyakugwa kw'ishengero. Yesu rero ararihanura,
avuga ngo icompa ugakonja canke nimba wase gukonja basi ukabira. Icifuzo ca Kristo ku mashengero nuko arushiriza gushuha canke akarushiriza gukonja, bikamenyekana ko atakirimwo, abantu bose bakamenya ko atakirimwo, canke bakamenya bati rirya shengero rirashushe. Mu gihe tubona yuko icari ico gisa n'icifuzo gikuru c'umwami Yesu Kristo, duca tubona ku kwicuza gukomeye ku nyungu za Yesu, nukubona ishengero ritari mu muriro w'ivya Yesu. Yesu avuga ati nopfuma mbona ishengero ripfuye kuruta kubona ishengero ry'akazuyazi. Ishengero ridashushe mu vya Yesu nta shingiro rifise ryo kubandanya kubaho, kuko nta kintu riba rigifise riha abantu, kuko isoko ry'ivyo gutanga, isoko ry'imbizi abantu bakeneye kunywako riba ryarazivye, ntiriba rigikora. Muri ico gihe ishengero ntiriba rigitanga ubwiza bwa Yesu, umuco wa Yesu ntubukiri muri ryo, uba warazimye. Nukuvuga abantu baba baririmwo bariko barakurikira ubwije. Imana dutabare cyane. Umurongo wa 16 uvuga ngo nuko rero kuri akazuyazi udakonje ntubire ngira nkudahwe. Nuko rero kuri akazuyazi udakonje ntubire. Akazuyazi mu Kigiriki ni krialos, risobanurwa gukayuka, gushiramwo imbeho. Ni muri iki gihe cyonyine mu isezerano rishasha dusangamwo iri jambo Laodikia. Nicari gisagara gifise amazi yaco bwite, caronka amazi azavuye mu gisagara kibanyi citwa Hierapolis. Igisagara camenyekanira ku mazi yaco meza yo kunywa ashushe. Ayandi akava mu gisagara ca Korosayi, carangwa n'amazi yaco meza yo kunywa kanye cyane. Aya mazi ashitse i Laodikia yacahurirana yose, amaze gucangana agaca bakazuyazi, uyanyoye yacatera agaseseme. Ngira nkudahwe mu Kigiriki ni kazoza ka hafi. Melo risobanura ndi hafi yo. Kudahwa mu Kigiriki ni emeo, kugarukana ivyo munda mu buryo burenze. Ni nkaho umuntu yoba yanyoye ibintu birimwo imicafu, hanyuma amaze kubibona agaca bidahwa vyose atana kimwe gisigaye. Ishengero ry'i Laodikia niryo shengero ryonyene ryateye Yesu kugwara. Dusuzume rero turabe ingene duhagaze muri iki gihe cacu ca Laodikia, ko Yesu yotwishimira canke ko Yesu atugaya. Umurongo wa 17, kuko uvuga uti ndumukire ndatunze kandi ntaco nkenye, ntumenye yuko ari we mutindi wafutanye, uri umworo, uri impumyi, ugenda menya. Kuko uvuga uti ndumukire ndatunze kandi ntaco nkenye. Yesu yihakanye iryo shengero kuko ryarakazuyazi, ibirenze ko bibi kurusha. Iryo shengero ryari ryuzuye ubwishime. Iri shengero ryari rifise ibikuru bikuru, ryari rifise ibikuru bikuru byo guhindura n'ivya Yesu. Ibikuru vya Yesu vyari bijanye n'ivya mpwemu, ariko bobo bari bashingiye ku bintu bikuru bijanye n'ibintu vy'umubiri. Ryari shengero ritunze mu buryo bw'ibintu. Murumva ingene ryari rimeze mu buryo bw'ibintu, ryari ritunze rikomeye cyane. Bari bafise vyose, bari bafise inyubako, bari bafise integuro z'amafaranga azokoreshwa, abakozi b'abahinga bari bafise, amaprograma azotwara amamiliyaridi bari bayafise. Yesu rero avyitegereje ati murantera kugwara,
nta handi hari amajambo akomeye nk'aya mu isezerano rishasha Yesu yigeze avuga atari kuri iri shengero rya Lawodikiya. mwagacishije nko mu kanya uravuga ngo iryo shengero ryateye Yesu kugwara nagomvye kubaza nti yaragwaye. Ni mu mvugo y'ingereranyo, kuko igihe cyose tudakora ivyo Yesu agomba, kuko igihe cyose tutagenda uko Yesu agomba, tutaguma mu vyo Yesu yigishije, bitera Yesu umubabaro. Iyo rero umuntu ababaye abagereranywe n'ubugwayi, ababara kuko abantu batariko baraguma mu nzira ziwe. Ntumenye uretse gusa ko bari nanjanye n'ibiza bantaho mpagaze babwishime ikirengeje bari basinimenya, ntibashobora kumenya ico badafise. Ivyamwemu ntaco vyari bibaraje kwishinga, babona ko bakomeye, babona ko batunze, bavuga bati Imana yaraduhezagiye, bikabatera akaboregwe, bikabatera kureka Imana. Kuri umutindi mu Kigiriki ni talaiporos, risobanurwa umutindi mu batindi. Ni ingereka ya kera iva mu ijambo talo, risobanura kwemera umutwaro, no mu ijambo poros risobanura amagorwa. Laba rero k'umutindi aba ari umuntu yemeye amagorwa yo kwama yikoreye umutwaro uremereye. Iri jambo libonekaho nyene mu Baroma 7:24. Ishengero ry'i Lawodikiya ryari musi y'umutwaro w'imero y'idini ryabo, ivyumviro vyabo bityo baca bacika abagorwa kubera bari ntahondi n'imwemu y'Imana yagerageza kuguma ibazana ku kwihana. Wafutanye, gufutana mu Kigiriki ni eleionos, risobanurwa gutera akababaro. Ishengero ry'i Lawodikiya ryaboneka ko ritunze, riduga mu kwiyongera kw'ibintu, ariko naho ari ivyo vyari biteye akababaro Yesu, nk'uko tubibona mu butumwa bwiza bwa Yesu kubwanditswe na Matayo 16:26. Umworo mu Kigiriki hakoresheje ijambo rivuga ngo ptochos, risobanura umworo w'umusegererezi canke umuntu ari ntaco niha. Impumyi mu bihe b'i Lawodikiya bishira kuba bafise ikorero ry'amaso ku isi, ntibari bashoboye gukiza ubuhumyi bwabo mu vya mpwemu. Barashobora kuvura amaso y'inyuma, mugabo amaso y'impwemu yari yarahumye. Ugenda menya. Yesu rero abonye iryo shengero yaribonye neza uko ryari rimeze uwo mwanya. Ukwambara impuzu zabo zijererenze ntikwashobora kunyegeza ubugunge bwo mu mitima yabo. Naho babona ko bafise imyambaro myiza, bafise ihinguriro ribakorera impuzu nziza, izo mpuzu zarafuka ubwambure bw'inyuma, ariko Yesu abitegereje mu mitima akabona ko baramenya. Umurongo wa 18, ndakugira inama ungure kw'izahabu yakuwe kw'ikamba n'umuriro, ubone kuba umutunzi, ingure kw'impuzu zera, ubone kwambara isoni z'ubwambure bwawe ntizigaragare, kandi ungure ko n'umuti wo gusiga ku maso ubone guhumuka. Ndakugira inama ungure ko ubutunzi nyakuri nta handi buva atari muri Kristo Yesu. N'ubu munsi rero Yesu agira inama umuntu wese afise icakenye, afise icabuze mu buryo bw'impwemu, ngo aze kuri we abimugureko, kuko Yesu n'umutunzi w'imbabazi, Yesu n'umutunzi wa vyose.
Yesu afise vyose. Jambo ryo rivuga ngo iyo agoroye ikiganza, iyo agoroye ukuboko agafumbatura ikiganza ciwe, ahaza amahanga yose. N'ubu rero Yesu atera kamo abantu avuga ngo muze mungure ku butunzi, abantu mufise ubworo mu mutima, muzi wanje mungure ku butunzi kuko Yesu arabufise. Inzahabu yakuweko inkamba n'umuriro ubone kuba umutunzi. Inzahabu ni ikimenyetso cerekana ubutunzi. Iyakuwemwo inkamba yageragejwe, mu yandi majambo n'umuriro, vyerekana ikintu canke abantu baciye mu gipimo, hanyuma bakihangana gushika barenganye. Hano rero turiko turabwirwa ubutunzi buzoza mu nyuma, nk'uko tubona muri Matayo 6:19 kugeza ku murongo wa 20. Ungureko n'impuzu zera ubone kwambara. Mbega nigiki kigira umuntu kuba umunyakaranga? Ntabwo ari impuzu z'agaciro, ariko abigirwa n'impuzu zera. Iki naco gishaka kutubwira ivy'ubugororotsi n'ukwezwa. Umuntu w'umunyakaranga n'uwo yambaye ubugororotsi buva kuri Kristo Yesu. Ungureko n'umuti wo gusiga ku maso ubone guhumuka. Yesu ariko aravuga ati, ico mukenye si ihinguriro ryanyu ryo gukiza amaso, ariko igihinguriro mukenye ni ihinguriro ry'iwanje. Iyo Yesu ari watwivuriye amaso, turabona nk'uko nawabona. Imana yacu nishimwe. Umurongo wa 19 uvuga ngo abo nkunda bose. Mu Kigiriki bakoresha ijambo rivuga ngo uko ndushiriza gukunda, ndabakankamira nkabakangira, nuko gira umwete wihane. Abo nkunda bose ndabakankamira nkabakangira. Urukundo rero rwa Yesu igihe cyose ruturongorera mu kuguma twiyumvira. Gukangira mu Kigiriki ni elencho, kandi bisobanura guhakana, gutemera. Yesu ntiyase kwitegereza inyifato gusa, ahubwo yarayihakanye, ntiyayemeye. Yarazo nyifato aho yobashikana, arico gituma yaciye ayihakana. Ijambo gukangira mu Kigiriki ni peideuo, risobanura ngo guhana, gukosora. Iyi nayo ni ndera umuvyeyi atoza umwana wiwe. Imana ishimwe. Nuko gira umwete wihane. Ijambo umwete rituruka mu ijambo ry'Ikigiriki zelos, naryo risobanura gushusha. Impanuro Yesu kwishengero nukugaruka ku gihe c'ubushuhe caryo ca mbere, kugira ngo ribe nk'umuriro wa Yesu. Ivyizigiro biriho kwishengero nukugaruka ku gihe c'ubushuhe caryo ca mbere, kugira ngo ribemwo umuriro wa Yesu. Ivyizigiro biriho kwishengero ry'akazuyazi nuko ritangura gushuha ku bwa Kristo. Nta yindi nyishu ishoboka kubaho atari uko risubiye mu muriro wa mbere. Umurongo wa 20 hari isezerano Yesu atanga. Mpagaze ku rugi ndaramukije. Umuntu niyumva ijwi ryanje kugurura urugi, ndinjira iwe dusangire. Mu Kigiriki havuga ngo sangire nawe asangire nanje. Dusangire nk'uko umuntu yicaranye, nk'uko twicaranye tugasangira. Mpagaze ku rugi ndaramukije. Uyu murongo ukoreshwa cyane cyane n'igice civuga butumwa, ariko ufashwe muri ibi bihe vyawo bijanye n'ishengero ry'Ilaudikiya. N'ishengero ryarahejeje gusohora Kristo, ryari ishengero ryirongora, ryinezereza kandi ryikwiza ryonyene. Yesu ahagaze
yihanganye inyuma y'urugi rw'ishengero kugira ngo agerageze kwinjira. Umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura urugi ndinjiriwe, ubu butumire bwingingiwe uwo ari we wese ari mu ishengero. Imana rero ishimwe ko atari ishengero ryose ribwirizwa kugaruka kuri ubwo bushuhe bwo muri Yesu kugira ngo yinjire. Imana yihamagarira amasigarira. Dusangire canke sangire nawe asangire nanje. Iri jambo ryo gusangira mu Kigiriki ni deipneo, ryerekana ivyo kurya vyo ku munsi bigaburirwa umukuru yubashwe. Ifunguro ihambaye ryo ku munsi mu Bayuda ryari ryo ku mugoroba. Iri ni ryo funguro aba bantu b'abagenzi batumirana ngo basangire. Hano rero Yesu ashaka kuvuga ati impera kuri abo bariko barashuha ku bwa Kristo nuko bazonezererwa umuhezagiro wo gusangira n'Imana. Turatumiye rero umuntu wese umuriro wazimye muri we yatituye ivya Yesu canke yamabwirwa ivya Yesu ariko akabifata nk'uko umenga ni inkuru ivuga ngo harabaye. Turamuhamagaye nyabuna kugira ngo ugaruke. Turaguhamagaye kugira ngo ntuzucikwe kuri iri funguro rifungura abantu bahambaye, kuri iri funguro ritegurirwa abami, kugira ngo umunsi umwe tuze dusangire n'Imana mu bwami bw'Imana turi kumwe na Yesu kuri aya mazimano. Umurongo wa 21 uvuga ngo unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami nk'uko nanje nanesheje nkicarana na Data ku ntebe yiwe. Nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami. Iri sezerano rya Yesu kuri abo banesha, niba turabagororotsi kuri we tuzoganzanya nawe nk'uko tubibona mu cete ca kabiri ca Timoteyo umurongo wa kabiri igice ca kabiri n'umurongo wa 12 hamwe n'iki gitabo c'ivyashorana na 5 umurongo wa 10 hamwe na 22 n'umurongo wa 5. Mu kurangiza umurongo wa 22 uvuga ngo uri n'ugutwi niyumve ico mwema bwira amashengero. Niyumve ico mwema bwira abashengero n'ubutumwa bushikirijwe ku ishengero gira Laodikiya. Nubu ishengero ryonyene rinezereza Yesu aragishimira. Nishengero riri mu bushuhe, ayandi yose atuma Yesu agwara. Nahawe rero gusuzuma ukaraba aho uhagaze, ukaraba uko wifashe, ukaraba ko imyifato yawe, imibereho yawe inezereza Yesu. Ariko niwasanga hari ikintu kibabaza Yesu kikamugwaza, ubutumwa n'ubu wihane. Yesu ahagaze ku rugi arakugirira imbabazi. Imana yacu nishimwe. Na turangirije ibi bice bikuru bikuru Yesu yahishuye biranga ishengero uko ryagiye ribaho uhereye mu ntango nuko rizogenda ribaho gushika ku kunyagwa kw'ishengero. Turashimiye abantu bose bagumye badukurikirana n'abadutera intege kugira ngo dushobore kubandanya. Ico tubasavye ni kimwe n'amasengesho, kuko igikorwa Satana kigwanya, ariko kandi Yesu ni muzima. Imana ibahezagire. Bakunzi ba Neema Gospel TV, ikiganiro cyo munsi naha kigarukiye, ariko inyuma y'ibihembo twabonye bigenewe ubuzonesha, twumvise ko hari yindi mpera yiyajuse canke yiyongereye muri iki kiganiro turiko turangiza, nayo ivuga ngo no gusangira amazimano yateguriwe abantu, yateguriwe abahambaye,
kandi tuyasangira n'umuntu ahambaye gusumba abantu bakamwisa umuntu, tuyasangira n'Imana, Imana yonyine. Kandi irindi sezerano numvise vuga ngo uretse no gusangira gusa tuzicarana nawe ku ntebe y'ubwami. Ivyo bintu ni ivy'ingenzi mvuge nk'abandi, buri muntu wese yovyifuza, buri muntu wese turamukangurira gusiganwa kugira ngo dusiganirwe izo mpera turiko dushigwa imbere. Ikiganiro ca God episode ya 12 turabatumiriye kuzokurikirana na episode ikurikira, kandi tubasaba gukomeza musangiza inshuti n'abagenzi ibi biganiro byacu. Abataragira subscribe bashobora kubikora, kanyuma turakumbura, turanaryoherwa no kubona n'amakomantere yayo. Umukama Imana abahezagire, abarinde, abahunde wa munezero twatangura na kino kiganiro. Umwami Imana abahezagire. Amen.